Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi inyene icubahiro Evariste NDAYISHIMIYE ahejeje gushika ku kibuga c'indege mpuzamakungu Evariste NDAYISHIMIYE aho avuye mu rugendo rwamushikanye hariya MALABO mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Intumbero y'ugo rugendo rero kwari kwitaba inama idasanzwe yahuza abakuru b'ibihugu bahurikiye muri ryashira hamwe ry'ubutunzi ryo muri Afrika yo hagati. Kubijanye n'ivyihwejwe muri iyo nama ahanini kwari gushiraho inzego zisanzwe ziyoboye ako kanama kagize iryo shira hamwe ry'ubutunzi mu bihugu vyo muri Afrika yo hagati. Ikintu nyamukuru rero cashoboye kwigwa cashitsweko vyose kuko vyagenda bigana ikibazo kimwe kwari ugushiraho ubuyobora ako kanama. Uburundi rero bukaba bwasubiye gutashwa iteka ryasubiye gutaha i Burundi kuko iyo nama y'abakuru b'ibihugu yaciye igena umushinga ntahe Ezekiel Nibigira akaba ari umuntu afise ubunararibonye mu vy'imigenderanire, akaba ari umuntu azi cyane ivyo imigenderanire n'ibihugu vyo muri Afrika muri rusangi, ariko na cane n'ivyo muri iryo shira hamwe nyene ry'ubutunzi rihurikiwemwo n'ibihugu vyo muri Afrika yo hagati. Muri rusangi rero twovuga yuko urwo rugendo rwari urugendo rukomeye cyane, twarahakuye ico kindi kibanza mu bibanza vyinshi Burundi bugize iminsi buronka mu vyo guserukira amashira hamwe yari mu makungu, ariko twovuga yuko urugendo cane rwaje nko gusubira gushimangira, gusubira kwerekana icizere amakungu afitiye abarundi na cane umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, akaba nko musanzwe mubizi ari n'icegera ca mbere c'inama y'ubumwe bwa Afrika, akaba kandi ari n'umukuru w'ishira hamwe ry'ubudandaji komesa, akongera akaba n'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika muri Sahel, akaba kandi yiswe umuhizi w'abahizi mu bijanye n'ugwaruka hano muri Afrika mu kurondera amahoro ariko n'iterambere ry'ugwaruka. Nkuko mubizi kandi harazwi nk'umuntu w'umuhizi w'abahizi mu kugwanya ubukene biciye mu guteza imbere stata nkoramutima bisanzwe bifasha mu kugwanya inzara na cane uburimyi n'ubworozi.